UPTVBURUNDI. Cya gatanu tubuze ni umuheto. Ubu rero umuheto nitwaba dushaka kugwanira igihugu cyacu, umututsi ntazokiduha komsa ngo igihugu ngo bene wacu ngo dusangire. Ivyo ntibishoboka ndana hamwe biraboneka yuko igihugu gitangwa, igihugu kiragwanirwa. None ni ngombwa nitwaba tugomba igihugu cyacu, ni ngombwa tukigwanire. Nitwaba tugomba yuko demokrasi iza mu Burundi, ni ngombwa tuyigwanire. Ko naje ubwanje nta muntu dufitaniye ibibazo. Ivyo nkora mu buzima bwanje bwa misi yose ni politike gusa, nta kindi. Aha nejo ni napfa nzoba nzize ko ndiko ndakora politike. Igihugu sumukate iyo umwana arize baca bamuha. Igihugu sumukate iyo umwana arize baca bamuha. Igihugu ntigitogwa kiragwanirwa. Tagira ubyirengagiza. Sendebdede ramba. Sendebdede tsinda. Imyaka 20 iraheze Uburundi butwawe n'umugambwe CNDD-FDD. Uyu mugambwe wahoze ari umuhari wagwanye ubutegetsi bwa Peter Buyoya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 gushika mu mwaka w'2003. Yabaye imyaka irenga 10 ibagerageza guhabuza demokrasi yari hejeje kunyagwa abanyagihugu babaje kugandagura perezida wabo Melchior Ndadaye. Ariko imbere yuko intwari za CNDD-FDD zifata ibigwanisho, hari abari basanzwe bagwanya buno butegetsi bw'umugambo bumwe guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980. Twashoboye kugira umugambwe, kandi uyu mugambwe tukawita umugambwe Paritehutu. Urazi iryo jambo Paritehutu ni funyafunyo y'ijambo Parti pour la Libération du Peuple Hutu. Kandi nkuko bivuga, nkuko iryo jambo rivuga, murumva sinkeneye kurisigura cyane. Urumva ni umugambwe, no kuvuga ikintu abantu bose bakoraniyemo, niyo tuba bose ariko benshi bakoraniyemo. Hanyuma ni ikintu de liberation, nkuko bivuga ni ikintu cyo gukura mu buja. None kikura mu buja bande abahutu. Umugambwe Paritehutu usugo gukuraho ubwoko bw'abatutsi, nuwo gukuraho intwaro y'abakera, hakaja n'intwaro ya demokrasi yemewe na benshi. Ntidushaka yuko ubwoko bumwe buhahaza ayandi moko abiri ari mu Burundi. Dushaka yuko amoko yose aja mu vy'intwaro y'igihugu, aja akorera igihugu atakarenganyo karimo. Ubu rero cya gatanu tubuze ni umuheto. Ubu rero umuheto nitwaba dushaka kugwanira igihugu cyacu, umututsi ntazokiduha komsa ngo igihugu ngo bene wacu ngo dusangire. Ivyo ntibishoboka ndana hamwe biraboneka yuko igihugu gitangwa, igihugu kiragwanirwa. None ni ngombwa nitwaba tugomba igihugu cyacu, ni ngombwa tukigwanire. Nitwaba tugomba yuko demokrasi iza mu Burundi, ni ngombwa tuyigwanire. Uyu yari Gahutu Remy watanguje Parti pour la Libération du Peuple Hutu, umuhari wo kugwanira ubwoko bw'abahutu no kwiyamiriza intwari y'umugambi umwe ari wo iprona. Igihugu ntigitanguko kiragwanirwa. Aba Paritehutu bashinze igisata ca gisirikare bacita Force Nationale de la Libération FNL, wahavuye ufata ibigwanisho wiyemeza kuzana demokrasi cyangwa intwaro y'imigambwe myinshi mu Burundi. Kuri bo ntibyari byoroshe, gwari urugamba rukomeye ataraho gutuma umwana. Inyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye bakomeje urugamba, ariko ntibigeze biyunga na CNDD-FDD ngo bahurize ingufu hamwe, na cyane ko ico bagwanira cyasa na hari kimwe. Mu mwaka wa 2003 amasezerano ya Arusha yatumye CNDD-FDD ihagarika intambara, yemererwa kuzitabira amatora yo mu mwaka wa 2005. Ariko FNL yagumye igwana gushika mu mwaka wa 2006, aho nayo yahagaritse intambara, yemererwa kuja mu matora yo mu 2010.
muri ico gihe ntihari hagitwara iplona. Buyoya yari yaragiye hatwaranya kwigendera Petero Nkurunziza n'umugambwe wese CNDD-FDD. Mu myiyamamazo y'amatora mu mwaka wa 2010 harimo umugambwe mushasha FNL. CNDD-FDD ntiyari itewe ubwoba na Frodebu, umugambwe wa Mekiro Ndadaye canke iplona, umugambwe wa Rwagasore, ahubwo yari isa naho igiye guhangana na FNL, umugambwe wa Gahuturemi watwagwa ico gihe na Agatogwasa. Mu matora y'uwo mwaka niho hatangiye kuba injyane mu migambwe, humvikana bidoga ko amatora yateguwe nabi, yahinyanyuwe, ndetse bamwe bikura muri ayo matora harimo na FNL ya Gatogwasa. Ibyabaye muri ayo matora turabihakanye twivuye inyuma. Gwasa yaburiwe irengero yongera kuboneka ku mugaragaro mu mwaka wa 2013. Inyuma y'amatora ya 2015 Gwasa yatorewe kubicegera cy'umukuru w'inamashinga mateka, ibyasa naho karagahengwe kuri we ko kujya kubwiza by'Uburundi inyuma y'imyaka hafi 30 ari mu rugamba. Umwaka wa 2018 yashinze umugambwe CNL inyuma yo kumwaka umugambwe FNL. Inyankamugayo abayoboke biwe ntibamuhemukiye kuko mu matora ya 2020 baramwitavye bamwereka ko bari kumwijana kwijana. Tuwasame amashimwe cyane impamvu zifasha perezida aya matora yaratandukanye nayo mu 2010 canke 2015. Uyu mwaka imigambwe ibiri yari ihanganye bikomeye, CNL na CNDD-FDD n'abakandida bayo Gwasa Agato na Evariste Ndayishimiye. Ku rundi ruhande imbonerakure n'inyankamugayo zari zihanganye bikomeye, ari nako bakomeza guterana amajambo. Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni watangaje ko hatsinze CNDD-FDD, ibintu aba CNL batabonye kumwe n'uwo mugwi kuko bo bemera ko aribo batsinze amatora. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2024 CNL yongeye kuba makajagari mw'ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ryabereye Ngozi. Abari muri iryo bemeje ko Gwasa atakirongoye uwo mugambwe, batoye umusubirira ku burongozi bw'uwo mugambwe Nestor Igihugu. Ubu niwe yahavuye yemezwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ko ari warongoye imbere y'amategeko umugambwe CNL. Kuri Agatogwasa byasa naho bimurangiriyeko, ariko mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024 yatangaje ko yinjiye mu runani rwari rumaze iminsi kwemejwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Burundi bwa bose. Ariko Gwasa n'abashinga amateka bagenzi we bava mu mugambwe CNL bari bashize ku ntonde z'abitoza. Ibintu ntibyaje kubagendekera neza kuko umugwiseni waciye usubiza inyuma izo ntonde kumva zuko batakurikije amategeko. Urunani Burundi bwa bose rwaciye rushingisha urubanza muri sentare jeje kubahiriza ibwirizwa shingiro, ariko ku itariki indwi zo kwa mbere umwaka wa 2025 iyo sentare yasabye urunani Burundi bwa bose gusubiramwo intonde bagatanga bitoza bava mu migambwe iri mu go runani gusa. Kugeza aha kuri Agatogwasa inzira zose zo kuboneka mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine zari zugaye kuko ntiyanashobora no kwitoza nk'uwigenga kuko mu mategeko aracara umunyamugambwe wa CNL.
ibi byose yabona ko ari imipango ya CNDD-FDD bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD. Uyu munsi rero kubera ko muri 2025 hazoba amatora y'abashinga amateka, ico tubona nuko bashaka ko inama nshinga amateka na nyenguza amateka zo kwiharizwa n'uwo mugambwe wonyene. Ibi ndabivuga kubera yuko nta wundi mugambwe numwe uri ku rubuga ubu kiretse CNDD-FDD. N'iyindi migambwe icuditse cyane na CNDD-FDD hagize ugira icanegura baramutera igitsure gikomeye. Amahirwe asigaranye ashobora kuba ayo mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanije mu mwaka wa 2027, ariko ikibazo arashobora kwitoza ku giti ciwe canke mu mugambwe CNL. Ibyo mugambwe CNL nakananira abahinga kumusubiza uyu mugambwe cyo bari nk'igitangaza. Kwitoza ku giti ciwe bisa naho bishoboka, ariko naho ni mu gihe yoba yemeje ko avuye mu mugambwe CNL ku mugaragaro imbere y'umwaka wa 2026. Uyu mugabo urugendo rwe rwa politike ntigwamworoheye na gato, ariko nubwo biri uko aracafise igihagararo gikomeye muri politike y'iki gihugu, kuko bisa naho ari wari hejuru ya opposition ashoboye guhigana n'umugambwe CNDD-FDD. Muri kino gihe turi mu rugendo rwo guteza imbere igihugu gushika kwihangiro twihaye ryo mu mwaka wa 2060. Ni ngombwa ko imitwe yose ikorana, incabwenge zose zikaja hamwe, zaba izo muri CNDD-FDD, CNL, Iprona, Frodebu, abigenga n'abandi bafite icyo boterera muri riterambere. Biragoye ko dutera imbere mu gihe tugifise ivyiyumviro byo kutemerana no gukumirana. Igihugu ni ca twese, turagisangiye kandi kiradukeneye nk'abarundi twese.